urakoze cyane Patrick. Vyerekeye nuzenya preparation y'iyi match novuga yuko ibintu bimeze neza gushika ubu kubera atavune y'abakinyi twaronse apart Kevin icyo yitungiye yari yakomeretse ashise mu mugwi serukiragihugu. Donc gushika ubu abakinyi bose bameze neza, donc nta ngorane. Ikindi nacyo nukurindira rero urukino rw'ejo turabe ingene ruzogenda, ariko kuri twebwe nk'abatekinisien byose twabikoze, même si umwanya turazi yuko muri equipe nationale ni ibintu bigoye cyane. Twaronse iminsi 3 y'imyimenyerezo, ariko mu minsi 3 abakoca tukonta gusa iminsi 2 ya mbere. Donc gushika ubu novuga yuko ibintu bimeze neza. Abakinyi bazotangura ejo novuga yuko turavye match yaheze ariho abakinyi benshi batariho, na capitaine Frédéric Sabiyumva abuze Parfait Klaus. Donc nukuvuga yuko dutegerezwa kuba n'abakinyi bandi bashasha bategerezwa kongerezwa muri nuzenya muri 11 de base kugira ngo tukwije nuzenya abakinyi 11 mu kibuga. Ariko ari umukinyi mushasha yaje ubu nashatse kuvuga Romeo. Ubona yarakonvenze. Histoire ya Romeo nanje ni histoire ikomeye cyane. Romeo Mabanza novuga yuko ni umwana wanje, kuko igihe twahuriye mu Bubirigi yari afite nuzenya ingorane zitandukanye, naramufashe nk'umwana wanje. Donc ndazi yuko afite amakarite menshi, mwiboneye mwenyene ku myimenyerezo yuko umwataka nka Romeo no muri Belgique gushika muri deuxième division bivugwa yuko ari umwataka afite amakarite. Nka twebwe bamenyereza nituronka abakinyi nk'abo facilement. Donc Romeo Mabanza nibaza yuko turi muhira turondera intsinzi. Donc pour le moment nshobora kuvuga yuko sinzi, ariko inyishu murayifite. Ingorane ariyo ikintu nigeze kuvuga mfashe nuzenya equipe nationale, ni kuvyerekeye nuzenya inumbero dufite. Objectif ni qualification muri CAN 2027. Nitoja muri CAN 2027 tuvuga yuko dufite Frédéric Ndayishimiye na Lucho gusa. Oya, nje ndikunda sinovuga ndiko ndubaka. Oya, ukubaka ndakwana. Ndi muri projet. Yo projet yanje sinshaka umunsi nzovuga uti nitwasinze kubera Frédéric atariho. Nico gituma negerezwa kuba mfite confiance ku bakinyi bose n'abakinyi bakina nga muri Primus League. Twigeze kubona kuri amamatch amical Ndwarugira ni yarariyo, twagize découverte y'umukinyi akina nga muri Primus League Dushime Olivier, yagize prestation nziza. Nukuvuga yuko muri Primus League nitobeshana niveau yacu iri hasi, ariko hariho abakinyi bamwe si benshi cyane bafite amakarite bashobora kuba abakinyi beza mu mugwi serukiragihugu. Kuvyerekeye nimba bazoba mu kibuga, oya, uko bwanje ku match y'ejo sinshaka kuraba yuko Aigle Noir canke Flambeau bafite match. En tant que compétiteur n'abakinyi bobo binjiye mu kibuga nibaraba yuko bafite iyindi match.
bategerezwa kuba pre kuri iyo match kwanza, bahejeje match baca biyumvira imatch ikurikira bazotangura canke oya. Nta nyishu mfite. Kuvyerekeye naho gukinira nga imbere ya nuzenya ya public kuri stade yacu, novuga yuko ni ikintu ciza, ariko ariyo pression. Iyo pression narabivuze muri conference de presse yejeje, c'est notre ni cyo kurya, ni nk'ibirarage dutegerezwa kurya imbere yo kujya mu kibuga. Donc ni ikintu ciza, ariko abakinyi bategerezwa kuba conscient yuko il faut prester kugira ngo public ibe inyuma yacu muri nuzenya muri projet yacu ya CAN 2027.